Ya ndavye umugwi wa Flambeau du Centre muri kino gihe novuga ko ari umugwi twamaze kuvuga ko ari title contender. Tuvuze title contender umve ya migwi bifise amahirwe yo kuba yo twara igikombe kandi football turazi muri kino gihe football n'uburyo football ntabwo haza kuza technique yonyene biraza gusaba ko iyo technique iza kuba iri accompagner n'uburyo waburimwo. Ikindi naco ni murabe umwiteguro wa Flambeau du Centre yagize haba muri recruitment bakoze bazanye umukinyi wari we wese mwiza baramuzanye muri Flambeau du Centre ico ni kimwe. Ikindi novuga kuri Flambeau du Centre numugwi ubona ko imikinire yabo ntabwo ari imikinire yandi twari dusanzwe tuzi kuri Flambeau du Centre itagira identité muri kino gihe bazanye umumenyereza mwiza ashobora gufata umugwa kawuha identité umari nta kagero bitandukanye cyane rero n'imigwi yindi twe turabona muri Primus League Burundi. So kuzugahora na Interstar iri mu bibazo novuga ko bingana igihumbi bakagira inyishu imwe byari byumvikana ko bashobora gutsindwa n'umugwi bita Flambeau du Centre basanze muhira. Muribuka Flambeau du Centre uyu mugwi wa Interstar igice cyambere ciganwa giheze umumenyereza Usene Wero yarasezeye asezera utabona ko hari impamvu zitumye asezera. Umumenyereza wa mbere yari yabafashije kugera kuronka amanota ya mbere ubu bariko bamaze ko bakubita match zitatu badatsinda. So gura n'umugwi wa mbere uri mu kibanza ca 10 na kangahe nta mahirwe menshi Flambeau du Centre yari ifise kuri no rukino ni nayo mpamvu sintangaye cyane kubona umugwi wa Flambeau du Centre utsinda umugwi wa Interstar. Interstar encore yananiwe no gustabiliza cyo novuga gustabiliza abakinyi babo nka muruta bose Emedi uravuga ngo umukinyi ngo wamusinyishije ngo contrat amezi 3 ntabwo byumvikana ico ni ikintu kidasobanutse muri kino gihe urumva ikindi naco muri kino